pasike lota karabasi. Itangazo, itangazo, itangazo. Abera bose nimuhumure, uri mu ruhande rwanyu yaranesheje. Pokasi. Lota karabasi. Lota karabasi. Lota karabasi. Itangazo, itangazo, itangazo. Abo Yesu yafumbase mu kuboko na uzoba mushikuna namba. Tu pasike lone maneta. Itangazo, itangazo, itangazo. Hamani yagomba gushira Morodekayi ni Hamani yahasubiye. Asi iyo Farawo abimenya yari gucisha make akitoka yabonye injiri cyawuraze agira ngo n'inzira isanzwe. Itangazo, itangazo, itangazo. Ku buzima bwawe haboneka wowe ariko uri muri wowe asumba inkome z'abantu. Rota pasike tutemeneka. Itangazo, itangazo, itangazo. Yesu yavuze ngo nanesheje vyose, namwe nimuhumure, nanesheje ivyanyu. Itangazo, itangazo. Nduwimana arambariye ngo imigozi yose bari barakuboresheje ihurizanye n'uko kwicanira. Uri Imana yo kwizerwa, uri uzaho. Umuntu wese ari hano ubitse gukorako rema kandi wongere ubomore kandi wongere usambure kandi wongere wubake. Kora ku mitima y'umuntu wese ari hano. Twaje mu nyonga zawe, ndahagarika ibintu byose bitava ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndahagarika inama zose z'umurwanyi, ndasambura imigambi yose ya shetani. Ndategeka, 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 ndategeka izina rya Yesu. Mana nditeze ibitangazo kandi uyu munsi nyene umuntu wese yashitse mu iki gitondo agashika aha hantu avane humaso wenda dufate ukuboko ugwane n'ibitugwana uhigane n'ibiduhaye. Mana turagushimiye tugiye kubikora mu izina rya Yesu, amen. Mana irakoze. Urashobora gutera haleluya cyane. Imana ishimwe. Tumaze iminsi, uyu munsi nyene hari amajambo tuvuganako ariko nituja kure y'inama y'ubwenge. Ijambo dusoma turarisoma hariya nyene kuvayo igice ni ca mbere. Bahe mikrofone. Bituma abagira abaja 12 bajya munda kubw'Abisirayeli. Amen. No kugasa inama y'ubwenge n'ubiri kirakora naha iri kirakora niyo wajuva iri kirakora. Inama y'ubwenge igumiko ku mwanya ku wundi, ariko uko barushiriza kugira inama y'ubwenge niko tuzorushiriza kugwira.
mfise amajambo avuga ku bijanye n'inama y'ubwenge. Rero twaravuze ibitari bike, ariko turavuga ingene shetani akoresha abantu biciye mu nama z'ubwenge mu buryo butandukanye. Uyu munsi ndashobora kuvuga kuri bimwe bimwe bishobora gutuma udatera imbere, cyangwa bishobora kugusubiza inyuma, cyangwa bishobora kukumanura bivuye mu mpande zitandukanye. Satani ubwa mbere arakubwira ngo kizwa, bambe senga ariko ntukizwe. Inama y'ubwenge ya mbere shetani akoresha avuga ngo senga mugabo ntugire gute, ntukizwe neza. Senga nk'abandi, senga abandi bose barasenga ariko ntukizwe neza. Aranakubwira ngo kora. Urabona ingene Farawo yabwiye Abisirayeli baramusaba uruhushya bw'ingene bagenda ngo nimugende, mugabo ntihagire ikintu mujyana, ibyo mufise byose bisigare hano. Iyo ni inama y'ubwenge. Ubu rero inama y'ubwenge shetani afise arabwira abantu ngo rimba ariko ntukizwe, vuga ubutumwa ariko ntuvuga ubutumwa bw'ukuri canke ubutumwa bubohora abantu. Vuga ijambo ry'Imana ariko rivuge na wewe utarengeje urugero. Abatari bake hari ubutumwa ushobora kumubwira ngo nawe urarenze urugero. Ijambo ry'Imana ntirirenze urugero. Icera ni cera, icirabura ni cirabura. Yesu adufashe cyane. Ndiko ndavuga ingene Satani afise strategy nyinshi zo kugusirika ku kagozi akakure. Igihe kimwe nize nagiye mvugana n'abantu bamwe ingene umuntu ingene shetani ameze. Hari umuntu umwe yigeze gufata inyoni, ayibonye ifise ubwoba igomba gupfa, arumva aravuga ati iyi nyoni ndabona ifise ubwoba bwinshi ariko kandi sinshaka kuyirekura. Byogenda gute ingene noyirekura ubwoba bugahera muri yo ariko nkaguma ndayifise? Aka kantu muriko murakumva? Nigeze kuja ahantu ngeze mwibarabara, hari mu misi ya kera, nsanga abantu bafise inkware nyinshi. Umuntu umwe twari kumwe aravuga ati gura izo nkware, ati inkware ziraryoshe zimeze nk'inkoko. Ndamubajije nsanga zirazimbutse ziguga ubusa, ndazigura ndazishira inyuma mu modoka, ati je ngomba kurya izo nkware numve. Ndazize mu modoka, umwe arambara ati mugabo inkware irashobora kwiyica, ati fisha ishavu iranka kufungwa. Inkware uyifunze ukayishira muri prison, ati iricwa n'ishavu kubana iri mwibohero gusa, kubana uyiboshe nawe wayifata ku kuboko ukayishiramo akaboko, kubana itidegembya ngo igende birashobora kuyica. Ndavuga ati atawe yikomerekeje ikomeye, ndayifata iraguruka neza, ndabona kumeze neza. Ati reka nshira akagozi basi hano ndabi ivyo bavuze, mboha akaguru nka kujya kw'inkoko, ndorosha ku buryo ziguruka zigapapariza. Mvuye ngo ngahangeze kuri kote bundavye nyuma, imwe sangira apfuye. Ishavu iranka gasuzuguro ko kuguma mwibohera. Yesu adufashe cyane. Ibona ati nje notuma mpfa basi, je nakare naboshwe ibi bintu sindavye. Turagenda iyo mbona irapfuye, ngeze imbere kandi ngiye n'ibirometero 2 iri mu modoka, ndavye gucya iyindi irapfuye. Tugeze ahantu n'ibiri wete ibindi bibiri, iyindi zine ziba zirapfuye. Bavuga ati bwa bundi uziko zose zigiye gupfa koko zari zikomeye. Nshaka kuvuga iki? Satani arafise strategy akoresha. Uyo muntu iyo nyona arayifata, ayifise mu ntoki gutya, arayigumya, mugabona nayigize ubwoba. Sinzi ko yoba yarumvise amakuru y'inkware, akavuga ati iyi nyoni ihabyipfa, ariko kandi reka ndayirekure ariko ntayirekure. Satani nuko ameze, aravuga ati reka ndamurorashe gato, ndamureka avugira Imana ariko kandi ari uwanje, aririmbe mugabo ankorera, avuga ubutumwa mugabo ankorera, asenge mugabo ankorera. Ugasanga umuntu ari hano avuga ivyera by'Imana ariko yasohoka gato yarenze hajya
ibikorwa yama, ivyamwa yama, imbuto yama, ingeso ziwe bazirabuka avuga ati urya niwe canke siwe. Igihe kimwe nigeze kuba hari umukristo asenga ahantu nari nsenga, kandi yari muri repentance nyene. Twari tugitangura repentance tukira ahantu mu mashuri, ndigisha abantu kugororoka, kwambara. Uwo mukobwa yari afise strategy Satani yamusizemo inama y'ubwenge iteye ubwoba. Ari mu rusengero yambara impuzu zigera hariya, zimwe zashimwa Yesu. Ntabwo manibaza tuzi ko mu bantu mfise bakijijwe ujya ari we wa mbere mbona, kandi ndamwizera uko nyene. Umunsi umwe ngeze muri ville nsanga noneho ari gusa uko Imana yamuremye muri ville. Ari muri ville yambara kora isa n'umubiri, noneho umubonye waca wiruka, guhera ku maguru kuduga ari nk'igikoko. Ndavye inyuma ndiruka kuko yari imbere yanje, ndiruka te hujya muntu, sinamenya ko ari wa wundi nitwa ko ari umukobwa wande. Yesu mwana w'Imana, ndakwepa kugira sinda namubone. Imana yo mwijuru itabura ingene bigenza, iramuhindukiza nkoza ngo duhwana, dukubitanye gutya ngo mbone. Jewe nabuzi yonja, nawe aburi yaja. Sinze kubitahura neza. Ndamuravye mbura ico mvuga, nawe ambonye umutima mbona umenga tasira duze, arahindukira aravuduka ariruka. Haraheze nk'imyaka 7 sindasubira kumubona. Satani arakubwira ngo senga, ariko ntukizwe neza. Imana itabara. Hari abantu Satani yasize ko inama z'ubwenge. Imana idufashe cyane, Imana itugire neza cyane. Satani arakubwira ngo rimba, mugabo hageze gutangira Imana. Hari n'abaza hano bafise mission yo kubuza abatanga. Yego, bakicara hano, yabona umuntu agomba gutangira Imana nk'ikigira 10, haba ngo ayo mafaranga utanze ngo nayiki, kandi umunsi umwe byarabaye. Ayo mafaranga utanze nayiki, tinangiye Imana nanze ikigira 10, ngo ntiwoma nkaja kuyirira, cyane ngo warabuza abantu yagabira, ngo aho ngo hari ibintu uri kuratanga ngaho. Ari hano mu rusengero, mugoni yaje gusenga, yaje kuzimiza no kwica. Bibiliya hagivuga ngo abana b'Imana iyo bashengeye ngo Shetani ashengerana nabo, wabyize wibaje ngo sivyo. Nukuri kose hari abantu baza hano bamwe baje kuroga, arogesha amajambo, irego uburozi sisi umuguzi. Hariho n'abazana na sumu mu makoraniro. Yego, mu makoraniro, mu materaniro abo babaho. Niwinjira mu rusengero uzorema gate gupfa kwizera umuntu wese mwicaranye ngo nuko mwicaranye utamunzi. Imana nimenya mu mutima w'umuntu gusa. Imana nibona mu bwigobeko bw'umuntu. Imana nibona umuntu ingene ameze. Ntukizere ngo ni mwene data, ntukizere ngo yabatijwe mu mazi menshi, ntukizere ngo ni umuririmbyi, ntukizere ngo ni umukozi w'Imana, ntukizere mwabadamu mwe mugira ibishobisho mukunda guha abana banyu abantu bari bose ngo akira. Ntupfe kwizera. Icarana n'umuntu umuhanze amaso, uze wizera Imana yonyene gusa, ariko abana b'abantu barahinduka. Satani yarabibonye yuko gutegera hariya hatoroshe, akunda kuja gutegera ahantu hari abantu. Nico gituma aja mu makoraniro y'abera, barazi yuko batabakema. Abarozi b'umukuroga yigira umukristo akaja mu rusengero kugira abantu nibaze bamenye ko ari umurozi, kuko babona atonda mu ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Kandi acazi aragerageza akagwana intambara akazisengamwo zose musi wose ahere, ariko n'inama y'ubwenge yo kwifuka no kwica inzeri
Yesu adufashe cyane. Satani arakubwira ngo kora senga ariko ntutangira Imana. Iyo ni inama y'ubwenge. Farawo arababwira ngo bareke bagende basenge ariko ntibaje kure. Basenge ariko ntibaje he kure. Satani arafise abakozi bifutse umwambaro w'abakozi b'Imana, mugabo ibikorwa bariko barakora atari iby'Imana by'ukuri. Bambara umwambaro. Yesu adufashe cyane. Bambara umwambaro. Icyate cya gatatu cya Yohana igice cya mbere udusomere ku murongo w'9 twumva ingene havuga. Umurongo w'9 igice cya mbere umurongo w'9. Imivungano ari mw'ishengero. Ndiyo. Hari ico nandikisha. Amapire yarutsa. Hari ico nandikisha ishengero. Ariko Diotifere akunda kwishira imbere muri bo ntatwemera. Diotifere nico gituma ninaza nzobibutsa ivyakora, atuvuga amagambo mabi y'urupfu, kandi nagarukiza kuri ivyo gusa. Ariko ubwiwe ntiyakira bene data n'abari ngombwa arababuza akabaca mu ishengero. Amen. Ntimwamwumvise ko aza mu ishengero afise mission? Inde Diotrephe. Diotrephe aza mu rusengero atakindi kimuzana. Mwumvise Diotrephe kimuzana? Oya, mwabyumvise? Subiramo ayo majambo. Bari hano ba Diotrephe. Hari ico nandikisha ngero. Microphone wakomera. Yesu adufashe. Akabuza n'abagomba gukorera Imana. Akabuza n'abagomba eregarazi neza gukorera Imana, gutanga umugisha. Satani acagira strategy y'inama y'ubwenge kuzibira abantu gutangira Imana kugira ngo babe mu bagorwa n'amarushwa. Iyo ni inama y'ubwenge. Nama y'ubwenge. None umva, mbega mwumvise uwo ni yari umukozi w'Imana w'imbere, mbere ngo yashora abantu, mbere akanatenga abantu akabashyira mu bihano n'abagomba gukorera Imana w'imbere. Uwo yari umurongozi. Yesu adufashe cyane. Aba rero n'iyi minsi barahari bakoresha inama y'ubwenge, abazimiza abantu bakababwira ibitangaza. N'iyi minsi hari abantu bambarira aho bari, usanga shetani yarakoresheje inama y'ubwenge yo muri bo, ugasanga ariko arakoresha inama z'ubwenge zitandukanye. Ugasanga akaza akakubwira ngo aya mazi nayasengeye kinju canke ubundi bwoko bwari bwo bwose, aya nayasengeye, kandi aya ko nasengeye arimo ubushobozi budasanzwe. Iri cupa urarigura 30,000 canke 20, kandi ni wayiyoga uzoba uhumanutse, inyatsi zobigiye, abarozi bazobaragiye. Amazi ni wayiyoga ibintu bizoba bikoretse, ibintu byose bizoba bikoretse. Ugasanga kajya kantu gatoyi, kajya gacupa gatoyi bariko bakagurisha 10,000, 15,000, 20. Nama z'ubwenge. Kandi abo barahari mu iki gihugu, hari abari hanze, hari abari mu bihugu bitandukanye. Uri kuranaraba no ku ma YouTube n'ibindi usanga wizuye, batavuga ubushobozi bwo gukiza kuva mu ijambo ry'Imana no kuyizera, ariko bavuga uko kiza kuva mu bindi. Imana gutabara. Abo ni bande? Ba Diotrephe. Hari n'abandi nabonye bazana ibikubuzo bakayirunda, bakavuga ati umukubuzo umwe
ugurwa amafaranga twarawusengeye tumaze iminsi ingana uko turiko turasenga. Uyu mukubuzo ni wakubura iwawe hose ibintu byose bizoba bihari. Wumve kuri kurakubura imikoshi, uri kurakubura inyatsi, uri kurakubura ibintu byose. Wabagenda ukubure gusa ivyawe bizoba biciyemo kandi imikubuzo bakayigura sha. Imikubuzo bakayigura. Imana idufashe cyane. Hari n'abandi usanga bagiye muri vya bihugu vya kuraho Yesu yabambwa cyangwa yahambwa, bakazana umusenyi waho n'ivu ryaho bakarishira mu dutu. Aho ati ahana irivu iri niwarishiraha niwaritwaraha niwarishira mu dudandaza niwarishiraha nana amafaranga uzokikinyura nabikuye mu mva ya Yesu. Abo ni bande dusomye Bibiliya naho tubona ivu ryavuye mu mva ya Yesu ariko rizotabara, ariko avuga ngo unyize agakora ibyo kugororoka, ibyo azosaba byose nzobikora. Ariko Shetani yahumye amaso abantu. Kandi rero ndakubwire abantu, novuga ngo abantu n'abana beza niba babwira ijambo ry'ubugingo ntibazogeme, ariko uvuze ati ndafise ivungurisha abantu bazirari. Yego hari n'ahantu nabonye umukozi w'Imana mu kwakira abantu uca muri sekretari kari amafaranga, wejeje ukaca ugenda kwakirwa mu bakozi b'Imana consultation. Kandi abantu barajayo benshi. Hari n'ahandi bagenda bakabaca indasaba kandi abantu baruzuye. Inama z'ubwenge Shetani akoresha. Hari n'ahandi nabonye kandi haba bagira abantu amadelivrance, kandi mu kubagira amadelivrance babanza kubajyana mu ruzi kandi bakabambura impuzu. Muragomba kubahumanura. Birahari nawe waba winyegeje nawe wararoye aho hantu. Barahari. Reka nivugire ko ari hanze data, hariya hanze ntiriwe ndavuga. Barahari. Izo ni inyigisho z'ubwenge. Abandi ugasanga barafise intemu mbi Satani yakoze sa strategy. Imana ndazirahari. Ariko ugasanga bafise umunsi umwe Shetani yaraduteze umutego ukomeye cyane. Nyagiye twari mu masengesho, umuntu ngo yinjiye mu rutsinga, niko twumvise ico gihe aravugishwa. Inyuma yaho umuntu aravuga ngo uwe ngo iyo ngabire ngo ni intare, ngo ni ingabire y'ingwe. Muri Bibiliya nsina ndayibona ahandi ngo iyo ngabire ngo ni y'intare, ngo intare rero ngo yije ngo irarandura. Mu mwanya muto yarakoze ibintu, arafata umuntu ngo ndamucisha mu itangi ndamuterere hanze, ngo kandi utihanye ngo ndabivuga ngo ngomba ndagutabagure. Abantu baragira uruhagarara, abantu barahunga. Rega harimo bamwe bacishije mu madirisha. Yego ibyo byaraba bacishije mu madirisha. Abandi bagafata inkoni ati ni Imana irambwiye umusha uwundi birahari ibyo ngo ni Imana ikubise abantu. Sindabibona no muri Bibiliya na Yesu naho yigeze ahushura abantu. Ivyo ntabyo nigeze mbona. Iconzi Yesu yahushuza ijambo ry'Imana gusa. Yego ijambo ry'Imana niryo yahushuje abantu, ariko umusha n'ivyuma ivyo ntaho nigeze ndabibona. Imana idufashe cyane.
nama z'ubwenge z'abantu bigira abakozi b'Imana atari bo, kandi abo baremerwa mu mpande zose. Ugasanga ahantu bari yemwe ni ibintu bikomeye cyane. Menya ubwenge, menya ko Shetani yinjiranye abantu. Nimukizwe neza, hagarara mu ijambo ry'Imana, senga muvugane n'Imana, muhagarara mu ijambo ry'ukuri, ijambo ry'ubugingo ribohora, ritabara, ritanga amahoro. Ko nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Yo, Mana itabara abantu. Ubuvugishwa burajyanya abantu, urahenza abantu, urazimisha abantu. Ubuvugishwa butuma umugabo aheba umugore ngo si uwiwe. Ubuvugishwa butuma umugore aheba umugabo ngo si uwiwanje. Bamaranye imyaka 5, 6, 8, babyaranye 2, 3, ko atari uwawe n'uwande. Ni hehe? Ninde yabikubariye byanditse? Ni hehe Imana ivanisha abantu bubatse? Yesu adufashe cyane. Ubuvugishwa atari bwo, kandi abo barahari, kandi abantu barabirukira. Biblia mu minsi y'iherezo hazoba ari ibihe bigoye. Mana idufashe cyane. Kandi abatahagaze mu ijambo neza barazimiye, abatahagaze mu kwigishwa kuzima baratakaye. Ahandaza amaheruruya ni make, ariko warukwiye kuyiyumvamo, kuko ibiranga uri kuribigwa nuguhishurirwa n'Imana, nukugenderwa n'Imana. Mukwiye kumenya ingene Satani yagize inama y'ubwenge yo kuzimiza abantu, kugira ngo ivyo bintu bize bikugire ku bushobozi. Aho uzosanga biruze wirenganire, aho uzosanga bihagaze uze wirenganire. Yesu agufashe cyane. Nama y'ubwenge, nama tarizo, nama y'ubwenge. Tugeze mu mwanya wo kuvugishwa, mwese tuvugishwe. Tugeze mu mwanya wo kuvugishwa rero, abantu bose bagire gute? Bavugishwe. Na Yesu sinigeze ndamubona ivyo bintu. Ahubwo Bibiliya ivuga ngo umuntu niyavugishwa, ahubwo n'umvugishwa bamugenzure. Mbere bebagura kizoba ari nk'icyuma kidebagura ibintu gusa. Ubundi iyo umuntu avugishwa mu ndimi zitamenyekana, nakwiye kuduga cyane kuko byubaka. Hanyuma rero ngo twese tuvugishwe twese, ntibibaho maka abantu bose ngo vugishwa 2 cyangwa 3. N'Imana ivugira mu bantu 2, umwe abanza ceceke niyaheje undi avuge, kugira ngo ntiyabamwe akajagari n'uruyogoyogo. Niko rutonde rwo gukontorora iby'Imana. Nicyo gituma n'abantu iyo bageze ku rugero rwo kuvugishwa cyane ku rutonde rwiza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, bisaba rero ngo nimba hari umuntu ariko avugishwa, abandi babanza bakurikirana uwatanguye, hanyuma bamwe babanza batekereze. Bibaye ngombwa ukabona umuntu avugishwa, wamuhagarika ntiyemere, iyo ni mwe mbi y'abadayimoni, kuko imwe mu y'Imana irumvira. Yesu adufashe cyane. Nta kontrolwa natwe, erega mwe muri twe tuyigera. Umuntu ukamubona ukamukorako, oya imigere akaravugisha iyindi ndeka ingumu pa yewe namari muri wewe nibyo aragukoresha ukuntu mugabo, kandi utegezwa kugira discipline muri iyo ngabire yawe. Utaguye gukubita abantu imitwe n'imigere ngo barakubujije kuvugishwa, n'abazimu bagaragara, kuko abazimu nibo batera imigere n'ingumu. Ariko hari abantu bari hano abantu bavugishwa barazunguruka akamari. Muramaze kubona akamari 8 ukamenya bakubitana imitwe, naragize ubwo igihe kimwe. Narirutse ndahunga tubajya abantu nyagira ukubitana umutwe n'uwundi ngo apire ngahandi hari abantu. Naciye mpunga, naciye ngenda jewe, bakubitana imitwe atari hondi, kandi umurongozi wabo nkabona ariko arakurikirana. Yo akavuga ngo urutsinga ngo gwaje.
bafise mission n'abakozi b'Imana mugabo badashobora kubwira abantu icyaha kwihana. Fondation y'ubuzima bw'urugendo rwo kuja mu ijuru bihagaze ku kwihana. Yesu agishika hano yabwiye abantu ngo nuko mwihana ibyaha byanyu bihanagurwa. Nico kintu cyazanye Yesu. Haleluya! Ni wabona umuntu nazo bavugishwa ivyuma bigakoroka n'amabati akururuka agahera ku wa mbere akazofata ukwezi amezi abiri atakwihana. Uwo muntu uramuraba neza azoba afise amakenga menshi cyane. Yesu adufashe cyane kuko naho Imana yobaha ibyo mu isi byose itabaharurira mu kwera kwayo mukaronka ibisumbirije mugabo ivyo bikorwa bizoba biteye amakenga. Sanga abantu bafise ishavu, sanga abantu bafise ubwibone, sanga abantu bafise ubwiyemere, sanga abantu bafise gukunda isi. Abo naho baba abakozi b'Imana bameze gute? Kubuza abantu kwihana, kubuza abantu gukorera Imana, cyangwa ugasanga bafise inyigisho z'umugisha gusa ibihe byose. Igihe kimwe nariko ndavuga ubutumwa bwo kwihana mvuga kugaruka k'umwami Yesu, umuntu aravuga ngo wateye abantu ubwoba ngo warengeje. Navuze ibyanditswe mvuze ko umuriro uhari kandi uzobaho. Nateye abantu ubwoba. Imana idufashe cyane. Dusomere muri Timoteyo wa kabiri igice cya 4 umurongo waho wa gatatu. Mu mwanya ngomba nje mu mwanya mwiza ndazi ko turafashwa. Satani turamukubita uyu munsi mu izina rya Yesu. Cya 4 ku murongo wa gatatu. Ku murongo wa gatatu. Kuko igihe kizoza batazokomera kumva ukwigisha kuzima. Umva ayo majambo genda buhoro buhoro numva mfashijwe. Abantu benshi barahenzwe, abantu benshi barazimiye, abantu benshi bararushe, bakeneye uvuga ibihuye n'ubugombe bwabo gusa. Ariko inyigisho nzima zidahuye n'ibyaha byabo ntibazozumviriza. Umva ingene Paulo yabivugishije Timoteyo. Kuko igihe kizoza mikrofone duhinduriye mikrofone batazokwemera reka kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima. Ariko mana hari abantu bari hano bagomba kumva ukwigisha kuzima kuko amatwi abajya yifuza kumva ibinezereza gusa batakwirundaniriza abigishwa. Yes, abigisha bahuje kwifuza kwabo kandi bazokwizira amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Yesu atubabarira cyane. Igihe kiraje abantu batazokumva inyigisho nzima, bazoba bakeneye kumva inyigisho zihuye n'ibyabo gusa. Kumubarira ngo nta ngorane wasambanye urashobora gusenga utihanye, kumubarira ngo kuza n'abagore babiri nta ngorane zihari, kumubarira ngo imyambaro iyo ariyo yose burya hakiza umutima gusa, naho wogenda uko wambaye nta ngorane bakigijwe mu mutima urabeshya. Birinda ngo ibiri imbere biseruka n'inyuma. Haleluya! Ya kubera igihe kizoza abantu batazokwemera inyigisho nzima, ariko bazokwirundaniriza, bazogerageza gushakisha bavuga butumwa bahuye n'inyigisho zabo gusa. Ubundi ijambo ry'Imana ni inkota, kandi Bibiri bivuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota isogota igatanya inyama n'umusokoro. Iyo umuntu ari muzima ariko rigomba kumukiza. Haleluya! Rimubaza ariko rigomba kumuhindura. Mana ishimwe cyane. Jewe naho nkubiti kofi uri kuranyigisha, jewe naho nkorera ikintu cyari cyo cyose, ariko mbona ndiko ndahinduka kubera igihe kiraje. Icyo gihe bavuga ni iki tugezemo. Igihe Paulo yari karavuga cyari ikinyene tugezemo. Yavuga ngo gihe kizoza abakristo benshi bazonezerwa no kubagira amajambo ahuye n'ingorane zabo gusa, ariko niwakora ku bibazo byabo bazokwizira amatwi kugira ngo bagire gute ntibabyumve. Icyo gituma rimwe na rimwe
abantu bashobora kuja gusenga bavuga ubutumwa bw'ukuri akavuga ngo hajya ahantu ngo bavuga amajambo ngo ababaza ngo sinzohasubira, ariko bumubeshejeho uzoba usa nk'umucumita icumu azoca asezera agende. Ariko wari ukwiye kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Wari ukwiye kumva ijambo ry'iki. Haleluya. Jambo ry'Imana. Mwaba pastori mwe muriko murankurikira, n'abavuga butumwa muriko murankurikira, abari hano nabo turiko turaforoma, n'abari kuri YouTube n'abari kuri Facebook. Imisi yacu yo kubaho ni mike cyane. Imisi yacu yo kubaho ni mike cyane. Dukwiye gukora misyo nuko data yadutumye misyo, tugashitsa misyo, tukavuga ubugombe bw'Imana, tukavuga icyo Imana igomba kumuru. Bwira abantu kwihana, bwira abantu ko Yesu agiye kuza, bwira abantu ko hari imbabazi z'Imana, dukwiye Imana kubasha kumugirira imbabazi. Musubize mu byizigiro. Haleluya. Yo kuwa kane nararyohewe, nari kumwe n'abo dusanzwe twigisha ibijyanye na deliverance mu byo kubohoka. Twaranezewe cyane abo twari kumwe. Mu mutima hari ingingo bariko hari ibintu bariko baraheba. Nabigishije ku kwihana. Kwihana ni ikintu gikomeye. Kwihana bitandukanye no kwirega. Nivyo muriko muravyumva? Kwirega ni ukugenda ukirega kwa padiri, kwirega kwa pastori, kwirega kwa shehe, kwirega ibintu wakoze. Narasambanye, naribye, naracumuye, nararoze, ivyo ugiye kwirega. Ariko kwihana ni decision ufata n'abanduka mu mutima, ukiha igihano, ukavuga ngo uhereye isaha hari ibyo nakoze sinzobisubiramo bivuye muri wowe, ugaca ufata ingingo ntabanduka yuko utakora ivyo byaha. Urihanye wowe nyene, yabandi ntawe bantere. Haleluya. Urihanye atawura guhana, niko kwihana. Ubundi kwihana ubuhunze kuzohanwa. Twebwe twihana kuko twanka kuzohanwa. Ijambo no ryumvise. Twihana kubera twanka kuzogira nte guhanwa. Ni wowe wikosora, ni wowe wihana. Ndihanye iki kuko nanka kuzohana. Yo. Amen. Ndafashijwe no kuri kose. Nico gituma ibintu bibona by'amafaranga kabirengana kuvuga ati narihanye. Cyo gituma ubona inzira zose zingenewe kwiba ntiwibe kuko hari icyo utinya. Hari Imana iri muri wewe, hari yaraguhanye, iragukontrola. Hari utinya, hari ugendana nawe, warihanye. Yo, haleluya. Niko ndafashwa. Hari umuntu ariko arafashwa nkanje ngo atere haleluya. Mugihe kiza birundaniza kabigishwa. Abigisha ariko nagomba nababwire ijuru rirahari kandi n'abagomba kuja mu ijuru barahari. Uko biri kose tuzoja. Imana ishimwe cyane. Dusomera Timoteyo tunyaruke turaba. Nje ku ijambo rikomeye Timoteyo wa kabiri igice cyaho cya gatatu, udusomere 16 na 17. Ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya neza, kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana awushitse afise ibikwiye byose wakora igikorwa cyiza cyose. Amen. Paulo avuga ngo ibyanditswe byera bifise ubushobozi. Ibyanditswe byahumetswe n'Imana bifise ubushobozi bwo guhana umuntu bikamukosora wenyene atankoni. Nicyo gituma umuntu ajya mu gasho bakamukubita inkoni nyinshi ntiyemere icyaha, ariko icyanditswe cinjira muri we akacavuga ngo ni bya bindi ni jewe nabitwaye. Ni byanditswe. Byanditswe byera bikura umuntu mu busambanyi. Byanditswe byera bitoza indero umuntu atagira indero, atari ku rutonde, agaca bugufi, acishijwe bugufi n'ibyanditswe
bigahindukiza umuntu ibyanditswe byera, bigatoza imbere umuntu, bigashyira ku murongo umuntu, bigaha amahoro umuntu. Oh haleluya, Mana ishimwe. Gasanga umuntu yatojejwe ibyanditswe byera. Tumvise ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana, uwahora avuga ko inzoga zose zibikwa munsi y'igitanda, uwahora abona iradiyo ivuga ubutumwa akaca yungara akaca avuza imiziki, yabona ubusenga akamuzibiranya. Ariko ibyanditswe byera bihageze bikaca bimuha guhinduka akava mu mabohero. Ndabona wa mugore wa musambanyi yaragiye ku iriba, ahasanga ahurira na Yesu. Imana ihurire nawe mu ijambo ry'Imana, Yesu ahurire nawe mu ijambo ry'Imana, umwami ahurire nawe mu byanditswe byera. Yaba ndi nkawe ngantere haleluya, Imana ihurire nawe mu byanditswe byera. Uriya musambanyi agiye kuvoma yinyegeje mu ijoro, hari nko mu masaha yo mu ijoro, kuko mu byanditswe by'Abayuda carazira gusenga kuvoma saa sita. Nawe agenda mu gihe azi ko abandi bose baryamye bitemewe ko baja kuvoma, acajayo. Ahageze ahahurira na Yesu. Imana izove igutegerera ahantu waruzi ko mudahurira. Ko ndafashijwe n'ukuri kose, haleluya. Ahageze asanga Yesu, asanga amazi ari kure, agerageza kuvuga ingene yashikire Yesu. Baragiranira ibiganiro, barayaga, aramubwira ku bw'iryo riba, amubwira ngo uwovoma amazi kuri jewe nazosubira kunyoterwa ukundi. Iyo umuntu anyoye ku byanditswe byera, kunyoterwa k'ubusambanyi kurahera, kunyoterwa k'urumogi kugahera. Aya, haleluya. Mwiyi ndwi twagiye mu nama, umushikiranganje yari yadutumiyeko, hanyuma batubwira amakuru y'ibiyayura mutwe biriko biraba hano muri iki gihugu kuva mu kwa gatatu gushika mu kw'icenda. Dusanga bafashe itoni n'inusu y'urumogi, abapolisi bafashe itoni n'inusu. Murabona bijya bintu byumye bipima itoni aho i Bujumbura, itoni n'inusu, itoni n'inusu y'urumogi. Urasigurira urumogi rwumye, utwatsi twumye, itoni n'inusu. Batubwira n'ubundi butu nimba ari 10,000, batubwira n'ayandi madroge. Na hano hariho baba bakoranye hano banywa ayo matoni cyane ayo madroge. Mugangomba ndakwibutse, jewe na n'urumogi umusozi ugasenyuka nkawufata, nkabwira abantu ati nabafatiye umusozi mwinjire mumanuke mugende hariya mwimbi nzahabu umusozi nawugumije uri kurasenyuka. Naba nanyoye utwo tuduhe, urwo rumogi rwantwara ubwenge, amabuye agakoragurika angana n'iyi misozi, umusozi ugasaduka hajya nawufatisha amaboko. Imana igutabare, ntiwandusha, narakurusha gufata umusozi. Nariye amabase 3 y'amateke, indya umusoko w'igitoki ku munsi umwe. Ibyo byose narakurusha, nasanze ndiko ndatakaza ubwenge. Wari ukwiye kugaruka, ibyanditswe byera bimaze kunyinjizamwo, nsanga umusozi nahora mfata ahubwo nari nataye ubwenge. Imana igutabare, haleluya. Umusoko igitoki cyoterwa abantu nka 4 n'amabase 3 y'amateke, ndayajya ku munsi umwe, nahone sinahaga. Ni kibazo gikomeye n'abazimu. None nawe uri hano uri kuranywa abo bazimu wibaza ngo ni swing uri kuraronka n'amahirwe n'umunezero. Oya, n'urupfu mwene data, n'urupfu. Mu minsi izoza uzobutangura kuvuga wivuga n'urumwe wibarabara wayinze wapfuye. Hindukira, akira ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana ryinjira muri wowe, rikumara inyota y'isi, inyota. Bamwe barabinywa kugira ngo bumure bibagire umubabaro, ariko umubabaro ni Yesu yapfuye akazuka. Yaba ndi nkawe bane, haleluya. Ama y'ubwenge
Imana yambariye yuko hari inama y'ubwenge n'ubundi kirategurwa kuri wewe. Ukwiye gusubira gufata umwanya wo gusenga kuko inama y'ubwenge irahari. Ariko naho yuko mu ijuru turafise inama. Haleluya. Ndakwibutse kandi uragowe wewe uri kurasohoza inama y'iki. Niwatahuye neza iri jambo. Wewe inama y'ubwenge ibera ikuzimu kwa shetani. Hanyuma bakiga ngo ninde yosohoza imisyo akayisohoza. Wewe abadayimoni bakaza bakagupanga ukacuvuga ati ndemeye jewe ntuma ngende ndabisohoza. Uri umugomba ateye ubwoba kuko ni wasohoza inama y'ubwenge kuwahamagawe n'Imana urupfu rwawe rurakwegereye kandi rurashitse. Ni wasohoza inama y'ubwenge ku Muheburayo urupfu rwawe ruragize rurashitse. Mwabigize byoroshe. Mwabigize byoroshe. Esther. Dusomere Esther 13:9 turabe. Maze yiganira gatandatu murongo wa 13 wiwe n'abagenzi biwe bose ivyamubayeko vyose. Uwo ni Hamani. Nuko abahanuzi biwe Nanesheje umugore wiwe baramubarira bati Moridekayi uwo kutambuye gucuranguzwa imbere yiwe. Kutambuye gucuranguzwa imbere yiwe uruvyaro rw'Abayuda usanga ari Umuyuda muzomushobora ariko uzocuranguzwa imbere yiwe nta kabuza. Bakivugana nawe haza ingondo z'umwami zihuta kujana Hamani biturire. Esteri yari yiteguye. Sawa. Sangwa ari umusenzi ntuzogira gute. Sangwa ari umukozi w'Imana yahamagawe ntuzogirana. Sangwa ari umuntu akijijwe neza ntuzomugirana. Usangwa ari umuntu yibitse ko amasengesho ntuzogira gute. Naho wogira inama z'ubwenge zimeze gute ntuzogira gute. Naho woba umurozi ameze gute ntuzogira gute. Ntuzomushobora nimba ari Umuyuda, nimba ari uwihanye by'ukuri. Uwariko amasengesho ni bamufatiye ko inkoho hama bakayiniganira. So kubera amasengesho yari kuri we n'Umuyuda. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ati nimba ndi Umuyuda ntuzoshobora. Mubarire. Mubwire ko wanka kumubarira. Mubarire. Nimba uri Umuyuda ntazogushobora. Mubwire basa ati nimba ndi Umuyuda ntazoshobora. Nimba ndi Umuyuda ntazoshobora. Nama zose zitegurwa zizopitawusa. Nimba Imana iri kumwe nanje ntazoshobora. Nimba Imana yo yampamagaye ntazoshobora. Ibyo bategura byose bizobitawusa. Nimba ndi muri misiyo y'Imana ntazoshobora. Bwira mugenzi wawe ati ntazoshobora. Mubwire haleluya. Nama z'ubwenge zitegurwa zose ntazoshobora. Yara ni hawe bantere haleluya. Kubera yari umuki. Yari umuheburayo yari Umuyuda. Bamubwira inama z'ubwenge azigirwa n'abo bavukana barazishira mu bikorwa. Baravuga ati tumwice ariko ntibyashoboka. Bamuta mu kinogo ariko ntibyashoboka. Yosefu aragenda ageze kwa Potifari. Satani arahaguruka muka Potifari nawe arahaguruka ariko ntibyashoboka. Ndakubarira ngo nuwo bagufise ku bushobozi ntazogushobora kuko agufise ku bushobozi hano mu isi ariko hari undi agufise ku bushobozi asumbuye. Ariko nta muntu ariko aranyumviyeja. Haleluya. Hariho uwugaranya amasezerano yawe. Hariho akubona nk'ukumenga ubuzima bwawe ni nko gufyonda umubu cyangwa gufyonda buto. Ariko yarihenze cyane kuko igihe Imana yakwigika kurema ntabwo bari kumwe. Igihe Imana yavuga ngo baho ntabwo yamubwishije inama. Igihe Imana yagushyiraho ntiyarazi icyo Imana yaguteguriye. Hari umuntu ari hano batere haleluya. Umwanza gukira kolo. Umwanza gukira kanzu. Nachuza.
umuswi niko nazobushikako nabitanga ariko bizomuvana nabitanga ariko Imana izobiburizamwo kuko barapanga Imana igapangura kuko barapanga Imana nayo igapanga ivyayo bapanga amarira Imana igapanga umunezero bapanga umubabaro Imana igapanga amasezerano bapanga urupfu Imana igapanga kubaho igihe kirekire yaba ndigaho bantere haleluya turaburizamo imigambi yose mw'izina uriko uranyumva inama z'ubwenge zikubuza kubandanya zikubuza kugira nte ariko inama z'Imana zikakubwira ngo bandanye urumva kakana inama z'ubwenge zikururutsa hasi ariko inama z'Imana zikakuduza hejuru ariko aba bantu barabaricange n'abantu inama z'ubwenge zivuga ngo uyu munsi ariko inama z'Imana zikavuga ngo uracariho kuko uri mu mugambi wo kurukorera ariko inama we inama z'ubwenge zikubuza kuja imbere inama z'ubwenge zikubuza kuja imbere zikaguma zigusubiza inyuma ariko inama z'Imana zikagukwegera mu masezerano reka ndakubwira akandi kantu kandi n'akantu k'ubwenge mu bantu 10 muri kumwe mugendana muyaga niwaba muri ku rugero rumwe bwese uri kurabasaba akarorero ufungura ubasabye wambara ubasabye ukora iki gikorwa cyose ubasabye ufata urugendo ubasabye abo bantu 10 8 bazoba inshuti zawe magara narivuze ngo 8 bazoba inshuti zawe kubera icyo ukeneye cyose ari nisaidiye abo bantu 8 bose bazoba inshuti zawe babiri bazoba basi bawe kuko abona abarozi umurozi aroga umwana akaroga iri mu nda n'ubutabaho abantu babiri bamara abarozi nta cyiza na kimwe bakorera ariko 8 niba buri chini hariya bose bazoba inshuti zawe kuko icyo uzokora uzobagisha inama ariko Imana ihinduye gato ugatera intambwe imwe yo kubasiga ukuteye intambwe imwe yo kubasiga umenyene wundi ari umukunzi wawe abaye umasi wawe uteye zibiri zo gushigwa hejuru babandi 8 bara abakunzi bawe babaye babiri babasi niwatera intambwe zitatu abasi bazoba babaye batatu niwatera intambwe uko uzoduga ku 8 urugero uzogerako umenye yuko bamwe bari abagunzi bawe badugije ishari basigaye ari abasi bawe kandi uzobagirira neza mugabo baguma ari abansi uzobashigikira baguma ari abansi uzobambika ubagaburire ubatorongerera akazi ariko baguma ari abaki abansi kubera iki waraduze Imana yahindura amateka nabo warabasize mu buzima bw'abana b'abantu ntibipfuza ubasiga ahubwo bipfuza uwo basiga ariko mu buzima bw'Imana inezerwa nuko usiga abandi yabandi ngabo bateye haleluya niba uri umukobwa mukundanye n'abandi niba ronka fiance babandi bose babaye abansi bawe ugenda uvuga ngo namuronse mu minota 3 bazomudeturuna batamutwaye bazomuguhebesha babaye abansi bawe nivyo sivyo indijeyo
uca utangura guciragura bari uronka akanoti nawe utokavuga utangure kwambara neza gusa wambaye wisige babone wari rukoti utangure kuba umuntu abasi bose babandi bose barabakunzi bawe bahindutse abasi tutangura kwigengesera mu byo uvuga ingene mugendana ingene musangira ingene murarana udasya byose ngo uherezeyo babaye abansi bawe kubera shetani yazanye iki ishari yazanye iki ishari yazanye iki yazanye ishari mu buzima hama hari abantu mu buzima hama hari abantu ubu aricaye kumure yicaye hano yicaye aha nta ngorane abantu babona bose ko yicaye ariko Imana imuhagurukije abantu batangura kumubona yicaye ntabazomubona ariko ahagurutse batangura kumubona kubera ahagurutse nibyo inga atangure kugenda rero uko twenda rimwe intambwe imwe hariho abipfuza ko aguma nawe aguma ategerezwa kurwana intambara aja hehe ariko abandi bagira gute ariko muri we iyereka afise niyo kugirana ariko abadayimoni bavuga ati subira hatugumane aguje mu masengesho byari byiza ariko abandi bavuga ati aradusize agiye gukubita abazimu kandi nabo barimo abazimu aguje mu ijambo ry'Imana byari byiza abataraduga bavuga ati acagira ubwibone yigishije kudurusha aguje mu ngabire abandi bakavuga ati oya yari bwagere kuduga ujya mwana weje ariko bakibagira ko Imana itaduza ku muntu ku myaka ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka ariko ntawe tera haleluya uwo muntu Imana igira gute nutasenga uzoga muri gikuri ntuzoduka abandi bavumbutse bazovumbuka wowe ugume ngaho kandi abantu ntibazoguma bakurabira unyuze muri mwiyereka ry'amafaranga atujya mwana ntiyosubira ngaha aturusha nkandi utamuye sosiyete ujya mwana agenda nkandi nicyo gituma iminsi yose hakwiye kuba n'ikintu bita iki ibanga no kugira iki ubwenge ibanga hamwe n'iki utaraba abantu bose ngo buri ku ubu rero Imana igomba imuduze hajya bariko bamukwega kugira ngo ntagire ntabandanye imbere bamusubiza inyuma ngo ntabandanye ariko nawe hamwe n'Imana ivugana nawe aguma agwana aja hehe aguma agwana ariko hariho abantu baguma ati bamwe bafatisha inyuma ku mashati abandi bagafata ku izosi abandi bagafata amaboko aho bafashe amaboko bakoresheje uburozi bateza inyatsi abandi bafata mu mutwe bariko barakuroga mu mutwe uturumure baguteza amajambo kugira ngo urare utajyamye abandi bagafata amaguru kugira ngo ntutere intambwe ntihagire ahantu na hamwe uja abandi bagafata umutima ngo ubure amahoro ariko uwo Imana yasezeranyije ijambo ryambariye ngo uko barushiriza kubagwanya niko barushiriza kuwira no gusagara. Haleluya. Hano hariho ingazi kandi iyi ngazi kuyiduga no kwikaza nimba ari ikintu kigoye no kuduga hariho abariko barakwega ibyo bintu murabizi ku mutumba uduga abantu basubiza epfo bamwe bakwambitse ikiziriko mu nda zo kutabyara bamwe bakwambitse ikiziriko mu maboko no mu maguru atari umwe kandi ari abantu batanu batandatu indwi bakugiriye inama y'ubwenge
ntutere imbere, ntubeho. Ingwara, ibyago, amajambo, amagongwa, araduze, aratunze, aradukiranye, yaguze imodoka, yaronse inzu, yaronse umwana, yaronse urugo, yaronse akazi, yaronse promotion. Ivyo vyose yewe wagira araduga wande bagafata n'amaguru utunze rimwe basi, iri rimwe turarihebye. Bagaca batangura bakagira inama y'ubwenge ngo rimwe baremeye ngo mugabo icyo tutazokora ntazotuvugana ubwa kangahe, ararongowe ariko ntazovyara, araronse akazi ariko ntazokagumamo, araronse amafaranga ariko ntazoyarya, arakaronse hajya usinzira abandi barara amaso bakwigako. Ariko inama z'ubwenge danyeri banana ubugabo danyeri baramaze naza sazinama vajinama na wasigimama umugabo danyeri baramaze vajinama na wasengimana bamuhimare reka bajinama natwe dusenga Imana, bagire inama y'ubwenge natwe dusenga Imana. Na hano barahari bamaze iminsi bazikora, nawe senga Imana. Ukazukora bamaze iminsi bazikora ariko nawe usenga Imana. Ikuzimu bamaze iminsi babipanga ariko natwe reka dusenga Imana. Yaba ndi nkawe bamagurutse nkatera haleluya. Natwe dusenga Imana. Kandi umuri ibi yavuze ngo twegamiye umugabo ibyo birahagije. Haleluya. Ariko ndafashijwe naho uri mu gahinda, naho uri mu mubabaro, naho ari inama y'ubwenge, naho bagusubiza inyuma, ariko mu ijuru hari Imana. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe. Ariko Mana we ataha nazo harenga yarahaduze ariko aho hakabi turarahiye turisiki uriya yamariye ngo abagabo 40 babarahira barisiba yuko batazoryama batazotora itiro Paulo adapfuye ntibazonywa Paulo adapfuye. Mw'iryo joro nyene barahiye bagize inama y'ubwenge, umwe muri abo araza abwira Petero ati Petero senga Imana, abagabo 40 na jewe ndimo bagize inama y'uko utegerezwa gupfa. Haleluya. Ibyo bapanga tutari kumwe tuzobimenya tutari kumwe. Uriya mwene data bapanga kumugirira nabi bakamurasa, twabimenye ko wa mbere Imana ibitubwiye tuja mu masengesho. Imana ikuraho urupfu kuko dufise Imana ihishura amabanga. Yabandi ngomba ntweye. Haleluya. Abasomyi mwumvise ngo Paulo yaratuye kandi byamenyekanye. Erega nubu inama z'ubwenge Satani ariko arakora zamenyekanye. Ariko ndasubiye inyuma, uzana inama ku buzima bwawe azohura n'ingorane zikomeye. Ari umudamu umwe, si umudamu n'umugabo, ndavyibuka uwo mugabo Itangazo muri repataso itabe igiye kumara amazi gaga.
bakinda banaramye basara biruka bafuka bacurama banoga barara baravuga yaravuze kuzora uzogera gute avuze kuzotera imbere uzogera gute avuze kuzoba umukozi w'Imana uzoba umuki avuze kuzovyara bizogera gute abana bawe ko bazoduga bizogera gute avuze kuzogendera muri Vyose bizogera gute yaravuze ibintu bayijambo rya ibintu bayijambo rya ibintu bayijambo yashitse ibiyambariye wewe nguzombarira data wo mwijuru azomuha icyubahiro nisigura ngo icyubahiro ni cy'umuntu ariko arikora humura reka kumva ayo majambo reka ivyo bicantege ibisirahani umiriza reka kuvuga ngo ntubona inzira igihe bavuka warabona inzira wisanze hehe wisanze ni bisigaye ubu uri turavuga ngo simbona iyonja simbona n'iyonja wavutse ubona inzira none ntiwisanze uhana imyaka wamaze uri muto urya ivyo ibitaribwa ushobora kuba warariye ibishera ushobora kuba warariye imisiba ariko ntiwapfuye kandi abakurondera bahari yakuboneye inzira cyagihe n'uyu munsi iracyabona inzira reka n'ubu nta nzira wobona kuko n'igihe wavuka ntayo uzobona ndakwibutsa no mu kuka nta nzira uzobona